bavukanye intore z'Imana, nshuti bagenzi bino samiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ya nyigisho nziza Eklezia ibandanye ituronsa kugira ngo muri Mutima, mu bubasha bwa Mutima Mweranda ari muri yo abandanya twigisha, adufashe gukura gushikira igihagararo ca Kristo muri wa muntu w'imbere, kugira ngo uko bukeye ko bwije twame dushigikiwe n'iyo nyigisho, iyo mfungurwa, ayo matamanovu meza aheza agatuma dukura, ntitugume hahanda, ahubwo tugume twunguka mu Mana, tugume tumenya amabanga y'Ubwami bw'Imana, kandi burya inyigisho nziza itanzwe muri Mutima kandi irimwo kuri kwa Mutima izana namwe mbere n'ubukomezi bwa Mutima, ariko kandi tugakenera kubusaba kugira ngo ubwo bukomezi bwa Mutima budufashe gushira mu ngiro izi nyigisho nziza zose Eklezia yazirikanye, yarimbuye, ikakira muri Mutima imyaka 2000 n'iyindi irenga ko irarenganye. N'inyigisho rero yabonye vyinshi, inyigisho irimwo umugani koko ushobora gucirwa abantu bose bibihe vyose, kandi ugaheza ukagira ico babwiye cingira kamaro mu buzima. N'inyigisho irimwo ingabire idasanzwe y'ukwemera, ikakigwa kandi mu kwemera, ikakigwa mu kwizigira, ikakigwa mu rukundo. Tubanze dusabe rero Mutima Mweranda, Mutima urukundo, atuje imbere, atuyobore, adutwikire, adufashe gusobanukirwa. Igihe wigisha yigisha, nawe mu mutima akaza arasobanura, afatanya ikina kiriya mu bwenge, mu muzirikanyi, hanyuma umuntu kumbure mbere akanahungukira vyinshi igihe abandanije azirikana, Mutima akamuyishuka mbere n'ibisumbirije. Kuko nkuko na Paulo bivuga, tuvuga gace tugahishura gace, ngo ariko bukebuke tugakura gushikaho tuzoshikira ca gihe tuzomenya nkuko tumenywa n'Imana, ego tugasobanukirwa nkuko tumenywa n'Imana. None uyu munsi dutereye indi ntambwe. Uyu munsi icyumviro nyamukuru tuza kuyagako nico nyene gifatiye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu munsi tugashima kugaruka ku masabo meza dutura umuvyeyi Bikira Mariya. Umuvyeyi Bikira Mariya tumusaba mu buryo bwinshi, nico gituma dukeneye kumva uko Eklezia idufasha kugira amasabo meza dutura Bikira Mariya, akaba amasaba dukuza koko mu Mana. Kuko nkuko twabibonye muri iyo minsi hitiye, Bikira Mariya ashaka kudushira umwana wiwe, ashaka kutwegereza Yezu, ashaka kutwigisha kumugamburukira nkuko nawe nyine yabiduhayemwo akarorero. Turaza kubona rero ikiranga amasabo meza, duheze tugaruke ku nyifato zimwe two kwitondera zihakwa kuduhubisha, ugasanga turiko tugira amasabo atari yo kuri Bikira Mariya, tugahakwa guhuba no guhubisha mbere n'abandi boshimye nogira ntikuyarahura kuri twebwe. None nkuko nari ndabivuze rero, dusabe Mutima kugira ngo adufashe kumva neza amasabo meza twotura Bikira Mariya, nawe akadufasha akadushikana kwa Yezu. Mbere burya Mutima Mweranda niwe adufasha kumva ivyo vyose, niwe adufasha kumva neza uwari we Bikira Mariya, ingene twomwitura. Kumwe koko tubona yafashije Elizabeth kumumenya, Elizabeth akanamumenya, bitagarukira gusa kuri ubwo bucuti bw'amaraso ko yari inshuti yiwe. Mutima Mweranda akamuhishuka yuko uyo yarasanzwe ari inshuti y'amaraso yiwe, yahavuye aba inshuti y'Imana, ari nyina w'umukama wiwe. Murumva yuko umuntu nk'uyo ari ukwiye kwiturwa. None imbere yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi, dusaba Umutima Mweranda adufashe kumva ingene twomwitura neza, bihimbara Imana, bikaninahaza Imana koko, kandi bigahimbara n'umuvyeyi Bikira Mariya. Ingo Mutima Mweranda, kaze utwuzure, kaze utwuzuze umuco wawe. Ngwino Mutima w'umuco, wirukana umwijima wose utugereramwo, umwijima w'igicumuro, umwijima w'ico cose kitaroranye, kitagororotse mu Mana ubutubamwo, uwirukane mu muco mwiza w'inyigisho nziza, mu muco mwiza w'umuzirikanyi mwiza uduha. Ngwino ufasha abantu bose kwiyambura ivyiyumviro bitari vyo, ivyiyumviro bihinyitsemwo ububeshi, ivyiyumviro bitwugaranira muri twebwe bikadushiramwo kwibona, bikatubuza kugurukira mu rukundo no mu kwicisha bugufi amabanga y'Ubwami bw'Imana. Ngwino uha abantu bose gusoserwa n'inyigisho utanga muri Eklezia. Ngwino uturonse ubukomezi bwo kuyigendera, kugira ngo ntikube ukuryohera ubwenge n'amatwi, ukumva inyigisho ihinyanyuye neza gusa, ariko iyo nyigisho ishobore kumanuka mu mutima, iheze itembe mu buzima bwacu, icika ubuzima, Kristo koko abe muzima muri twebwe. Ngwino ntitugume hahandi,
inyigisho koko idutambutse, itwunguruze, idushikane ku rundi rugero rwiza umukama yaduteguriye uyu munsi, mu mwana we Yezu Kristu no mu bubasha bwawe, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bavukanye, ijambo ry'Imana tugiye kwisunga riza kudufasha kuganira kuri iki cyumviro ciza c'amasabo meza. Ijambo ry'Imana niri tugiye kwisunga ni ryo dukura mu nkuru nziza mukama wacu Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda mu kigabane c'19 kuva ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 27. Iruhande y'umusaraba hari hagaze nyina wiwe na nyinabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya Magdalena. Yezu ngo abone nyina wiwe iruhande yiwe, naho wa mwigishwa yakunda yari, abarira nyina wiwe rero ati, wa mukenyezi we, nguyu mwana wawe. Abwira wa mwigishwa nawe ati, nguyo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigishwa acajana Mariya iwe. Itwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristu. Bavukanye, iki ciyumviro tuganira ko uyu munsi c'amasabo meza dutura Bikira Mariya gisanzwe gifise indi siguro nziza yuko ari ukwakira Bikira Mariya wacu. Turumvise yuko muri iyi nkuru nziza ngo Yezu ari ku musaraba, ni wa mwanya mwiza, ya saha yabwira nyina wiwe hamwe nyine n'ubundi amubwira ati, wa mukenyezi we, hamwe mu bugeni ikana mu bugara amubwira ati, isaha yanje niragera. Ngiyi rero yageze, ni imwe yo ku musaraba, ariko aragaragaza urukundo rwose Data akunda abantu, mu kubacungura, mu gusubira kubakira, kubibaruka mu rugo rupfu n'izuka vy'umwana wiwe. Ariko aragaragaza urukundo akunda se kandi akunda abantu, ukungene yanka guhemuka kuco bayaze na se wiwe, akanka guhemukira abantu. Erega buryo duhemukiye Imana tuba duhemukiye abantu. Nubwo womengana ibintu vy'umwumvikano twumvikanye n'abantu, iyo bica kubiri n'ishaka ry'Imana tuba duhemukiraniye tutabizi, kuko utamenya. Uhemukiye Imana ahemukira umuntu, kandi ugomba kudahemukira umuntu agomba kubikurikirana neza, yibanga guhemukira Imana, kuko burya Imana n'umuntu ntibatandukanye. Ariko umuntu arashobora gusanga yihenze, umenga ashiriye akamiye mucoze umuntu nkawe, ariko amuramiza uburozi kuko amuha niko ico womenga uwo mwanya uwo muntu kiramuhimbaye, ariko kumbure imbere y'Imana gihushanye nico iyo Mana yamuremye, iyo zingene yamuremye, ingene yamutunganije, ari yose yarizi kibereye kuri uyo muntu. Tugaruke rero kuri iki gisomwa aho tubona Yezu rero ariko aragaragaza uko akunda abantu mu kwanga guhemukira se, akagumya ijambo bayaze gushika naho hagoye ku musaraba. Nyina we nihari yaramuherekeje mu nzira yose kugira ngo amushigikire. Yohani akibanda kutwereka yuko ari hari iruhande y'umusaraba, ko ari hari. Bikira Mariya rya jambo yayaga na Yezu ikana mu bugara akamubwira ati, ya saha yanje. Iyo saha yamugumye kumuzirikanye ku buryo yayumvise agaheza akayitaba nawe. Baraheza barasangira na Yezu uko kungene yariko araducungura ku musaraba. Niho rero Yezu ngo abonye nyina wiwe iruhande, nukuvuga yuko Bikira Mariya nubwo bamuvuze mu rutonde rw'abandi bakenyezi, Yohani aramusobanura n'umukenyezi adasanzwe. Kandi muri iyo mwanya, muri abantu bose bari munsi y'umusaraba, niwe afise nogira nti ubundi buryo bw'ukungene yari ahari. Presence yiwe ntiyari nk'iya nyinabo Mariya muka Kleofasi na Mariya Magdalena. Naco gituma mbere tubona atangura kumuvuga ubwa mbere ngo hari hahagaze nyina wiwe. Muri abo bakenyezi bose hamwe babandi bakunze kuvuga ngo n'umugore nk'abandi, aha niho Yohana atwereka yuko Bikira Mariya atari umugore nk'abandi. Muri abo bakenyezi bose bandi aramusobanuye, agaheza akamwita wa mukenyezi we, ntanamwita mu izina ryiwe. Ni wa mukenyezi nk'uko twabizirikanye mu nyigisho iheruka, wa mukenyezi tubona mu vyipfuzo n'ivyumviro vy'Imana kuva mu mamuko, azoza agahonyora umutwe shetani. Ni wa wundi twasomerwa mu gisomwa ca mbere ku munsi mukuru wa Asomsiyo, yikwije izuba n'ukwezi, n'urya nyene wikana mu bugarire, ari we wuyu rero mu gihe nyaco, igihe nkora mutima kuri Yesu. Agaheza akamusobanura mu bandi, muri aba bagore bose twumvise, kandi nabo nyene barakunda Yesu. Mugabo nyina wiwe hari akantu special basangiye n'umwana wiwe, hari ikintu kidasanzwe. Naco gituma no mu kuvugana bavugana mu buryo budasanzwe, ntamuvuga mu mazina
kumwe yavuga ba Marita na ba Mariya, ariko akamwita wa mukenyezi we. Aramubona akamubonamwo urangukamwo ivyipfuzo koko vy'Imana, umwe arangura ishaka ry'Imana, umwe ngo yamye abika amajambo yose y'Imana muri we, nta na rimwe ryigeze rimutakarana. Anavyo mbere vyanamuhaye ubukomezi bwo gushobora guhagarara ngaho nk'umwe mu baserukira abandi bose, agerageje kugumya ukwemera, agasangira mu gacerere k'umutima wiwe ivyo umwana wiwe ariko aracamwo. Naco gituma Yezu we yumva ibiri mu mutima, arumva yuko uyo adasanzwe, agaca abwira umwigishwa akunda ati nguyo nyoko wawe. Uyu mwigishwa nta zina batubwira, kuko utatubwira izina no kugira ngo wewe uyu munsi wiyumva nk'umwigishwa Yezu akunda, uheze wumve ko ari wewe uyu munsi. Muri inyigisho y'uyu munsi Yezu akubwiye ati nyoko wawe nguyo, yarambereye umuvyeyi, ni Bikira Mariya. Ngo kuva ubwo nyamwigishwa ngo acajana Mariya iwe. Ngaha rero hahambaye uyu munsi kwakira Bikira Mariya iwacu. Uko kwakira Bikira Mariya iwacu bigaheza bigaserukira kuri twebwe uyu munsi mu kungene tumutura amasabo meza yo kudutura nawe Imana. Twaragarutse kunyigisha heruka kubijanye n'ubukandizi bwa Bikira Mariya. Turabona yuko mbere ari ubukandizi buhambaye. Niko umukandizi n'umwe musa, ni Yezu Kristu, ariko ubukandizi bwa Yezu busanzwe burengeye ubundi bwose, kandi bukaba ari nkomoko n'ishingiro n'ihangiro mbere ry'ubukandizi bundi bwose. Niho hakomoka ubukandizi bwa Bikira Mariya, ubukandizi budasanzwe, kuko nk'uko twabibonye twisunze ca gisomwa cyo ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi mu kigabane ca 5, hamwe umwanditsi agira ati ngo igisabisho cy'umuntu w'intungane kiragira akamaro cyane gose. Bikira Mariya nk'utunganye, umwe nyene mu marayika yabwira ati uruzuye inema, nukuvuga muri we nta gahande na gato kari mw'icyo ry'inabi, aratunganye, atwikiriwe n'ubutungane n'ubugororotsi bukomoka mu Mana, no mu marayika akamutangarira uruzuye inema. Uyo rero ko ari intungane, igisabisho ciwe kiragira akamaro rwose imbere y'Imana, imbere ya Yezu. Twarabonye yuko rero afise ubukanizi budasanzwe. Turabona yuko mbere arafise koko imbere y'Imana iyo ngabire yo kudusabira imbere y'Imana, yabihawe n'Imana nyene, bifatiye mbere no kujya kuntu tubonikana mu bugarire, ashobora guserukira abatumiwe n'abageni, akabakura mu kangaratete, akabasabira ku mwana wiwe, bakishugwa kandi ngo hatari bwanagere yuko Yezu yigaragaza mu bubasha bwiwe. Mbere agaca yugurura igitangaro ca mbere gituma bigishwa biwe bamwemera bakamwizigira. Bikira Mariya rero akadukandira ku Mana kugira ngo bituvyaremwo ukubona Imana iwacu, kubona Yezu iwacu, bituvyaremwo kumwizigira, gukomera koko mu bucuti dusangiye nawe, mw'ijambo rikomeye twayaze nawe mwibatisimo. Bikira Mariya rero akadukandira. Ubwo bukandizi bwa Bikira Mariya uko twabibonye buvyagwa n'ubwa Yezu Kristu, umwe musa, ariwe mukandizi w'isezerano shasha. Ubukandizi bwa Bikira Mariya bufise ishingiro muri Yezu, bukomoka muri Yezu, bugashira mbere Yezu, kandi bukarangukira muri Yezu. Bikira Mariya ngaho ahadushikana, ubukandizi bwiwe ngaho aho budushikana, bufatiye muri Yezu Kristu, bukarangukira muri Yezu Kristu, kandi bugashira Yezu Kristu. Nkako mbere ni n'umuprotestanti yabitoye muri vya biyago abaprotestanti n'abakatolika bagerageza gutahurira hamwe ukwemera, ni muri ya ntumbero yo kurondera ubumwe bw'abemera. Bageze kuri Bikira Mariya, ku bukandizi bwa Bikira Mariya bibagoye kumva. Mbere Mutima vyumvisha ubwa mbere umuprotestanti we asiguye agira ati, yitwa Hans Mussen, niwe agira ati ubukandizi bwa Yezu Kristu ntibuhambaye kuko bwirebanga buraho atakindi buvamo, ati buhambara kandi bukagira akamaro, bukandizi bwumvikana ko bukomeye rwose igihe buvyara ubundi bwinshi bukomoka muri bwo, kandi burangukira muri we, bukongera kandi bugashira muri we, bugashira we nyene Yezu Kristu. Bikira Mariya ubukandizi bwiwe n'ubwo duhava tubiraba mu kanya gatonyi biranga amasabo meza ya Bikira Mariya. Muri ubwo bukandizi rero tugaheza tukitura Bikira Mariya kugira ngo tumwakire nk'umuvyeyi wacu, hanyuma akadushikiriza Yezu, akadufasha kwakira icyo Imana ishaka muri twebwe. Imbere yuko rero twinjira mu biranga amasabo meza ya Bikira Mariya, turaba ingene natwe two kwakira neza Bikira Mariya nk'abigishwa Yezu akunda,
tukakira iwacu Bikira Mariya neza, tudahuba tudahushagirika, duheze tubifatire muri ino nyigisho nyene Ekleziya iduha, kuko n'umuvyeyi adufasha kumva neza, gutumbereza neza ingene two kwitura Bikira Mariya, tugaheza tukabigira mu nzira iroranye koko inezereza uwo muvyeyi, igaheza igashikana kuri Yezu Kristo. Ibiranga rero amasabo meza ya Bikira Mariya, niko koko turitura Bikira Mariya, ariko kandi turakeneye kumwitura mukuri. Amasabo ya Bikira Mariya yinjira mu ntumbero y'igisabisho cose, nk'uko Yezu Kristo abitubwira yuko igisabisho gitegerezwa kuba muri mutima no mukuri. Ekleziya mayo wacu rero ikadufasha kumenya ingene twosenga tukitura Imana muri mutima no mukuri. Niko tubanze dutandukanye neza amasabo ya Bikira Mariya, uko twako turabivuga, aheza agafatira ku bukandizi bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ategerezwa kugira inshingiro muri Yezu Kristo, akarangukira muri Yezu Kristo, akongera kandi akadushira Yezu Kristo. N'amasabo atari ku rugero rumwe nayo dutura Yezu Kristo. Yezu Kristo turamusenga, Bikira Mariya turamusaba. Bikira Mariya nubwo ari kiremwa muntu kidasanzwe, nitumusenga simana, turamusaba, tukamusaba ngo aduture uwo dusenga Yezu Kristo, tukamusaba ngo adutegure kujya yateguye abasuku ikana bakagamburukira Yezu Kristo, atuvyaremwo ubwo bugamburutsi bwo kugamburukira Yezu Kristo, kugamburuka amajambo yiwe, kugamburukira Mutima Mweranda. Amasabo dutura Bikira Mariya ari ku rugero ruri munsi y'amasabo dutura Yezu Kristo, ariko kandi n'amasabo arengeye na kure ayo dutura abandi beranda, kuko nk'uko tumubona ni ntunganishitse y'Imana. Umumarayika agira ati aruzuye inema. Turamwitura rero kuko nk'uko ibaruwa ryandikwa Abaheburayo igabane ca 5 twababwiye bitubwira ko igisabisho c'umuntu w'intungane ari ngirakamaro rwose, bikumvikana yuko uyo yabaye uwuzuye inema y'Imana, atari co kimwe kumbure n'undi mweranda yabishikiye abanje guca hagoye, agaca kumbure kugwana nawe nyene n'inyosha mbi nyinshi, akagwa mu kabi ariko akigarura. Tugaheza tukitura uwo muvyeyi twumva yuko ubukandizi bwiwe budasanzwe burimwo nogira nti ubundi bubasha, kuko yegereye Yezu Kristo. Ububasha bwa Yezu Kristo bukaranguka gose muri uyo muvyeyi gusumvya uko twobubona kumbure mu mweranda asanzwe. Nariko ngira nti ivyo rero turabisoma ibaruwa ryandikwa Abaheburayo, mugabo nihenze ibaruwa rya Yakobo gabane ca 5 kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17, ngo nimwemeranire rero ibicumuro vyanyu kandi musabiranire ngo mubone gukira. Igisabisho c'umuntu w'intungane iyo kivuye ku mutima kirashobora vyinshi. Igisabisho rero ca Bikira Mariya wuzuye inema, umuntu yatunganye koko agatunganywa n'inema y'Imana, gishobora vyinshi. Rero ibiranga ico gisabisho dutura Bikira Mariya, ayo masabo dutura Bikira Mariya, kugira ngo koko aba masabo arangutse muri mutima no mukuri, nk'uko twabivuze ubwa mbere, nuko agira ishingiro muri Yezu Kristo. Ukwitura Bikira Mariya koko bigaheza bigafatira muri Yezu Kristo, kukaba ukurondera kumenya Yezu Kristo bisumbirije. Bivuga yuko uko kwitura Bikira Mariya biheza bikamurikirwa n'ijambo rya Yezu Kristo, bikangera kandi bikagaragaza muri twebwe ubwiza bwa Yezu Kristo nk'umuntu kandi akaba Imana. Nukuvuga bikavyara muri twebwe uko kwitura Imana by'ukuri, ariko kandi bikanavyara muri twebwe uko gukunda abavukanyi bandi. Birangukira muri Yezu Kristo, ari naho uko kwitura Bikira Mariya utegezwa kuguma kumurikirwa n'amajambo y'Imana. Ayo masabo dutura Bikira Mariya kandi agategerezwa kudushira Yezu Kristo, agatuma twumva yuko vyose twovyerekeza Yezu Kristo, tukamenyesha mbere Yezu Kristo. Yezu Kristo agaheza akamenyekana ubwami bwiwe bukiyagura duciye kuri uwo muvyeyi wacu Bikira Mariya. Ikindi kiranga amasabo ya Bikira Mariya ca kabiri nuko aba masabo koko agerageza kugaragaramwo ububasha bwa Mutima Mweranda. Mutima Mweranda niwe atagatifuza mu bisabisho byose duhereza, ari naco gituma yokumvikana mu masabo yacu yose duhereza Bikira Mariya. Ni naho mu gusaba muvyeyi wacu Bikira Mariya
duheza tugahindukira tukitura na Mutima Mweranda kugira ngo uko kwakira mutima w'Imana, mutima adutagatifusa ducyorora, biheza bigatuma koko dukura mu muntu w'imbere. Uko kwitura Bikira Mariya tukabona ingene yamye agamburukira mutima mu kugumya amajambo ya Yezu, bigatuma natwe muri twebwe uwo mutima wo kugamburukira Mutima Mweranda ukura muri twebwe. Ni naho rero mbere uwitura neza Bikira Mariya umuntu aheza kumva mu mutima wiwe ingene afise nogira ntimpengamiro y'ukurondera ikintu kigororotse, ivyumviro birongorotse kandi birimwo umuco, birimwo ukuri, bitunganye, bivuga yuko aba arimwo mutima w'Imana aguma amuvyaramwo umwitwarariko wo kurondera ikiri mu muco, igitunganye, kigororotse. Amasabo kandi twitura mwo Bikira Mariya agaragazwa nuko bameze ari uko atuvyaramwo nogira nti icifuzo cyo gukunda umuryango wa Eklezia, tugaheza tukagaragara nk'abantu koko bari mu muryango kumwe tumubona na wenyene, hamwe barindiriye Mutima Mweranda muri Eklezia ya mbere yari hagati y'abandi bigishwa kumwe n'abatumwa basenga barindiriye hamwe Mutima Mweranda. Agaheza kandi agasukurira abatumwa mu gikorwa bakora cyo kumenyesha inkuru nziza ngo umuryango wa Yezu Kristu ubandanye ukomera wiyagura. Niho yarari mu gacerere no mu kwicisha bugufi kwiwe. Ukwitura Bikira Mariya bituvyaramwo ukubaha umuryango wa Eklezia mu kuwukunda no mu kuwukorera, ariko kandi bikatuvyaramwo nuko gukunda, kubaha no gusonera abaturongoye muri Eklezia. Hariho rimwe abo usanga bagira ngo baritura Bikira Mariya, hanyuma aba barongoye mu kwemera babakibuye muri kina kiriya, ukumva bidoga bagira ngo ntibakunda umuvyeyi, babakibura kugira ngo bahinyanyure batumbereze neza ikitagorotse mu kungene bitura Bikira Mariya, bakibaza ngo no kudakunda umuvyeyi. Oya, so kudakunda umuvyeyi, ahubwo uwo muvyeyi ugira ngo urakunda, agaheza igihe umwitura mu kuri akuvyaramwo ukumva ukungene mwosangira uwo muco n'abandi bakurongoye muri Eklezia, mugafashanya kwakirira hamwe umuco wa Kristu, mugakorera hamwe Eklezia. Ntawogira ngo aritura Bikira Mariya ariko adakunda ibikorwa by'ubutumwa bikuza bigakomeza umuryango wa Eklezia. Ntawogira ngo nuko bakunda Bikira Mariya ntibitaba indinganizo y'umuryango wa Eklezia mu maparuwase hamwe mu mibano mito mito, bakaba ari bo mbere babindemesha bagakomeza umuryango wa Eklezia kugira ngo inkuru nziza Yezu Kristu ishobore gushikirizwa neza, iranguke neza, bagatanga kungabirano baronse iz'umutima n'iz'umubiri kugira ngo umuryango wa Eklezia koko ukomere, ukabumvamwo umwitwarariko n'urukundo rwa Eklezia, bakamenya mbere kuyivugira, kuyigwaniraho ishobora kubiriko iratahuga kutariko, bagashingira intahe ivyiza vyinshi bagabana mu muryango. Ibindi biranga amasabo meza yo kwitura Bikira Mariya twobona nuko ayo masabo aheza kanywana neza n'amasabo yose Eklezia itura Imana ariyo twita liturujia. Amasabo ya Bikira Mariya yoba ahushanye na liturujia, amasabo amana ya Eklezia ntaba kiri mukuri, aba yahushije inzira, kuko pya twabivuze ukwitura Bikira Mariya neza by'ukuri biri muri mutima no mukuri bituvyaramwo ukwitura by'ukuri Yezu Kristu, bituvyaramwo ukwerekeza ibintu byose kuri Yezu Kristu. Mu masaba mana ya Eklezia naho n'amasaba mana twereka yuko ari Yezu Kristu abandanya yihereza data kugira ngo aguma dukuzamwo ubwo bukiriro, ubwo rukiza yaturonkeye ku musaraba. None rero bikumvikana ko Bikira Mariya adushira kuba koko neza mu mutima no mukuri mu masaba mana ya Eklezia. Ibindi kandi byoranga amasabo meza dutura Bikira Mariya nuko avyara muri twebwe urukundo rw'abandi bavukanye. Yohana katwereka ati ntawovuga ngo arakunda Imana ariko akanka mwene wababona, akatuvyaramwo umwitwarariko wo guteza imbere abantu mu vy'ubuzima bwabo busanzwe hano mw'isi. Hari gembe rusanga umenga ababoneka inyuma y'uko umenga baritura cyane Bikira Mariya, ukamenga nta mwitwarariko bafise w'ibindi vy'iterambere ryaho baherereye rikuza umuntu mu mpande zose. Koko vy'ukuri muri izo mpande zose umuco w'ijambo ry'Imana ukumvikanamo, ukaboneka ingene ari uri kuraringaniza ubuzima bw'abantu, gutyo koko iterambere ry'abantu rigacika ubwami bw'Imana buriko buraza mu bantu.
ntiribe ryaterambere ry'ikiburirane rimeze nk'igihume ubona umenga riteza imbere bamwe abandi rigasubiza inyuma, hakaboneka rwa runogo runini ruguma rwimbika hagati y'abatunzi n'aboro ba Lazaro. Amasabo y'ukuri dutura Bikira Mariya meza akavyara kandi umutima wo gukunda ko abantu bashira hamwe mu bumwe, abemera bakabangukirwa kumva yuko bagiye mu bumwe. N'amasabo koko adaheza ngo arondere guca atsitaza atirimutsa abo tudasangiye ukwemerana cyane cyane na Protestant. Nogira nti araheza akagira ico cifuzo c'ubumwe, agatuma twereka ishusho yo nziza ya Bikira Mariya abavukanyi bacu ba Protestant, kugira ngo bashobore nabo kumva yuko ari umuvyeyi wabo kandi arabakunda nubwo bobo batoba baramutahura ngo bamukunde. Twibuke yuko nko ndabivuga mu ntango yuko amasabo meza yose ya Bikira Mariya ayarangukira muri Kristu, agashingira muri Kristu, akongera agashira Yezu Kristu. Yezu Kristu yatubwiye icyifuzo kiri mu mutima wiwe, agira ati ese bose bo bumwe. Mbere yuko tubandanya n'ubu tubaye dusabe hariya mu buhinga bw'ivyuma badushiremo akaririmbo, duce turaba ibintu bimwe bimwe twokeburanako kubijanye n'amasabo ya Bikira Mariya, twohakwa gusanga duhubamwo tugahakwa no guhubisha abandi, kugira ngo navyo nyene mu kuvyibanga duheze tugire amasabo meza koko dutura Bikira Mariya, tumwakire neza iwacu, kugira ngo muri uko kumwakira dusenge koko muri mutima no mukuri. Mucamake rero amasabo meza ya Bikira Mariya nayaheza agashingira muri Yezu Kristu, akarangukira muri we kandi agashira Yezu Kristu. N'amasabo y'abitura Bikira Mariya usanga koko bagendana ishapure ariko kandi bakagendana n'ijambo ry'Imana. Ivyo bibiri ugasanga biri kumwe, ukabona yuko aguma uko yitura Bikira Mariya biguma bimugarukana mu ijambo ry'Imana, kandi bikavyara muri we uguhinduka umuntu. Ukabona yuko uko imisi yiterera mu kwitura kwe Bikira Mariya aba ariko aguma bamwiza, n'igihe bishitse agatsitara ntahereyo kuko ari kumwe n'umuvyeyi aheza akamushayura akamuvyura. Ubu naho turabire hamwe amasabo Bikira Mariya ivyo twotegerezwa kwitondera nk'inyifato zimwe zimwe mu bijanye no kwitura Bikira Mariya zohakwa gusanga ziduhubisha canke tugasanga turiko turahubisha abandi. Twese turakeneye kwitura uwo muvyeyi kuko turabona yuko twamuhawe ahantu hakomeye cane munsi y'umusaraba. Ukumwitura rero si ivy'agaciyaho, ni ibintu bihambaye rwose, ariko guheza tukaraba ko tuduhava dusanga tuguye mu guhuba. Uguhuba nako tugusanga mu mice ibiri. Hariho uguhuba kw'abafata inyifato ndenza rugero, bagahakwa kurenza, bagahakwa gufata Bikira Mariya uko utariko, ukamenga bahakwa kumugira nk'umupersona wa kane hafi y'ubutatu bw'Iranda. Abandi nabo uguhuba kwabo mu masabo botura Bikira Mariya ugasanga igice ca kabiri kinini nica abantu nabo badashaka kumwerekwa no kumwumva, bagaheza bakabaho batamwitura. Iri jambo rya Yezu Kristo agira ati nguyo nyoko wawe no kumutahana iwacu ntigigere riranguka muri bo, bigatuma rero n'urukiza bakira muri Yezu Kristo runyoganyoga, kuko aradufasha kuruzigama, kuko twamuhawe mu mwanya nyene gwariko raranguka nk'uko womenga Kristo mukuru duha araduha umuvyeyi adufasha kugwakira no kuruzigama muri twebwe ngo ntiruduce mu myanya y'intoke. Ukwitura rero Bikira Mariya kurategerezwa kwibanga ibintu bimwe bimwe ndenza rugero, canke kwibanga ubwo bwishime bw'abantu bamwe bagira bati ntawo kwitura umugore, tuzokwitura Yezu asanzwe ari umugabo. Ugasanga mu vy'ugusenga bariko bahezayo vya bintu vyo mu kibano, bikabatuma bibaza yuko imbere y'Imana ari uko biri. Ugasanga babohewe ngaho ntibamenye kwiyugururira neza mu kuri Imana uko ishaka kutwimenyesha nuko yatumenyesheje uwo mukenyezi. Bagatsindwa rero n'ubwishime n'ubwibone. Abantu usanga biyita ngo ni incabwenge, ntibakeneye kwitura umuntu w'umugore, ntibashobora kwitura uyo muntu, ngo bitura gusa Imana ukwabo. Ugasanga rero naho birashobora kuvyara impengamiri huba, ugasanga mbere baranahubisha n'abandi. Ariko tugaruke kuri zimwe dukunze kubona cyane cyane nk'izi nyifato tubona mu masabamana. Twavuze yuko ukwitura Bikira Mariya vy'ukuri byiza bihimbaye masabo meza nuko aheza akanywana n'amasabamana y'Ekleziya. Nakaryo keza kugira ngo
dukebura iyo nyifati huba y'abantu usanga nk'akarorero bariko baravuga ishapure mu mwanya w'inkuka y'imisa. Inkuka y'imisa iriko iraranguka ugasanga nawe ariko aravuga ishapure. Twavuze yuko amasabo meza ya Bikira Mariya arangukira muri Yezu Kristu, ashingira muri Yezu Kristu, agashira Yezu Kristu. Ukuvuga ishapure rero mu nkuka y'imisa harimwo ikintu kitaroranye, kuko muri uyo mwanya witura Bikira Mariya kandi Yezu nawe ariko araguhereza, ariko arihereza guhereza se wiwe. Numva ko ari bisa nk'ibiushanya, kuko muri uyo mwanya na Bikira Mariya ari kumwe natwe mu kwihweza no kwakira Yezu Kristu, yihereza data kugira ngo urukiza rw'Imana rubandanye ruranguka muri twebwe. Hari izindi nyifato ndenza rugero z'abantu bagomba kumva yuko umenga bo babaye koko abana ba Bikira Mariya, mu kugomba kuvuga ibisabisho byose birora kuri Bikira Mariya, mu kugomba kwitura mu buryo bwose buvugwa kuri Bikira Mariya, ubw'abashon stat ubw'abo muri Mvuma Mariya, ubw'abonga niko umuntu arashobora gukoresha ubucanka agakoresha buriya, canke uyu musi akaba akoresha ubucanka agakoresha, mugabo agomba kubigirira icarimwe vyose, ibisabisho vyose, amanevene yose ku Bikira Mariya. Bikira Mariya bokeye Fatima, Bikira Mariya w'Irude, Bikira Mariya wa hehe, gasanga byose yumva umenga yobigirira icarimwe, kuvuga amarozari 3 10 nangahe ku munsi. Oya, none ibindi uzobikora ryari? Kwa kubwira ati caza gukubwira cose uragikora, ibindi uzobikora ryari? Ugasanga byavyaye mu muntu atari umutima wo gusenga, ariko umutima gusa wo kuvuga ibisabisho, kumva yuko umenga yiyejeje agatima ko yavuze vyinshi. Yezu akatubwira ati timugabe tinimusenge nk'abapagani bibwira yuko bumvigwa ari uko bavuze menshi. Niko vyoshobora gusha ugasanga hariho imyanya twitura gose Bikira Mariya tukavuga ibisabisho birebire, nko mu gihe umuntu ari mu mwiherero, muri retraite canke muri recollection, n'umwanya koko yahariye gusenga rwose, ariko imisi yose nivyo kwamara uko uzoheza witwararika abandi gute? Ko twavuze yuko amasabo meza ya Bikira Mariya avyara muri twebwe ugukunda abavukanyi, ugukunda ubuzima tukabukorera, tugaheza tukabwugurura umuco w'Imana, bukumvikanamwo Imana, Imana ikahubaka ubwami bwayo. Uzoronka umwanya ryari ugukora ubutumwa muri Ecclesia, uzoronka umwanya ryari ugukora ubundi butumwa bw'ubuzima bwawe busanzwe, gutunga umuryango, kwitunga no gutunganya ubuzima usanzwe urimwo. Hariho impengamiro zimwe zimwe nk'izo tubona mu bantu, ugasanga umuntu aracitse imbura kimazi, yiyeza agatima ngo ari mu bisabisho bidahera bidacika. Hariho kandi ukuvuga ibisabisho umenga turavuga irozari canke ibindi byose dutura Bikira Mariya tutazirikana, tudaha umwanya ijambo ry'Imana ngo riheze ribishiremwo umuco, rikomeze igisabisho cacu, rituvyaremwo ubuzima bw'Imana. Gasanga umuntu arivugira amashapure ariko ntiyigera asoma ijambo ry'Imana, ntiyigera yumviriza ngo afate umwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana. Ibisabisho vyiwe akabivuga yiruka, ishapure yiwe ukamenga uriko aravugira ku telefone amayinita muheranye, ugasanga mbere n'igisabisho kigusize umenga umutima urumye, hako co gusiga wumva yuko uvuye ufise amahoro, uremye ko hariho umuntu mwayazi ijambo rikomeye. Kwitura Bikira Mariya mwishapure canke mu kindi gisabisho tukabigirana umutima witonda, umutima utekanye, utamenga ni ikintu turiko turikura twiyeza agatima gusa yuko twakivuze twagihejeje. Ariko umuntu mbere no muri ivyo bisabisho byo kwitura Bikira Mariya akamenya gushiramwo n'agacerere kamufasha kunoganza no kwinovora amajambo meza y'ibisabisho vyiza twitura Bikira Mariya. Hari uburyo bwinshi rero bwo kwitura Bikira Mariya. Hari ubwo dushobora gufashwamwo n'abashonstat, ahubwo dushobora gufashwamwo na Muvuma Mariya, ahubwo dushobora gufashwamwo inyegu ku kwitura Bikira Mariya bishingiye ku nyigisho z'Umweranda Ludoviko Mariya wa Montfort. Hariho kwitura Bikira Mariya bifatiye kumbure kuri Bikira Mariya w'Irude, aho hose hamaze kwemezwa na Ecclesia. Gasanga ari ukungene Bikira Mariya aza agasaba yuko abantu bomwitura muri ubwo buryo. Nko ngaha Kibeho yasavye yuko abantu bomwitura cane biciye no kuri ya shapure y'amagorwa ndwi yiwe, ariko ntibivuga yuko umuntu yoca akonganya vyose akamera nk'ubipoperanya muri we umunsi umwe byose akagomba kubigirira icarimwe. Oya, umuvyeyi araheza akaza muri ubwo buryo bwinshi kugira ngo yorohereza abantu, umwe wese agaheza kumva uburyo bumufasha kumva ko ariko arakura mu Mana, ko atera yuzura urukundo rw'Imana, kukwemera kuriko kurakura muri we, kukwizigira kuriko kurakomera muri we. Yabona rero ico kimukuza mu Mana, kamuvyaramwo gukunda umuryango wa Ecclesia, gukunda abandi, ugukomera mu nzira y'Imana, agaheza akabandanya ubwo buryo.
ariko kandi nk'uko ashobora gukurakuranya uburyo mugabo atari kuvuga yuko yoshobora kubigirira icyarimwe vyose. Twumve yuko umuvyeyi adakunda ubwa mbere ibisabisho amajambo tumubwira, akunda ubwa mbere twebwe nyene umutima tuzana, uko kuza dushashaye nuko tuyaga nawe kandi tukakira ico adufasha kwakira ngo twitegurire kwakira kugamburuka ico Yezu adusaba. Uyu munsi tube turagarukiye ngaha, iki cyumviro ni kirekire. Tubashimire mwese mwariko murayikurikirana. Ejo tuzoheza tubandanye icyumviro ikinyene kubijanye n'amasabo meza two turabikira Mariya, dutandukira ikindi gihande kitoroshe uyu munsi kirimo ivyumviro vyinshi kijanye n'ibintu by'amabonekerwa kuri Bikira Mariya, bonekerwa ya Bikira Mariya. Turabe ico Eklezia ibitwigisha ko mu ncamake hari inyigisho nyinshi ndende nzito kandi iryoshe, tuzoheza tuyakire ejo bidufashe kuza turasobanura ibintu biriya ducamwo. Kazubona umuntu araje agacisha agapapuro mu mufuki wawe ngo n'ubutumwa bwa Bikira Mariya canka akaza, bidufashe kugira ngo twumve ko twobitahura ivy'amabonekerwa, kungene Eklezia bitahura akaranga bifise, uburemere bifise mu nyigisho za Eklezia, ico vyodufasha n'ingene twovyifatamwo na cane igihe bibaye, kugira ngo dushobore kuguma mu masabo meza y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, amasabo meza atuma tuguma mu bunywanyi na Eklezia n'ijambo ry'Imana, amasabo meza atuma koko dusenga muri mutima no mukuri. Imana ibahezagire, ibarinda akabi kose, ibazigame. Umutamana w'umuvyeyi wacu Bikira Mariya wamubakingiye, mugume muhimbara Imana ubuzima bwanyu bwose uyu munsi bube ego nziza ituwe ishaka ry'Imana, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.